twatoje rero byari bifatiye ku ihohoterwa rikorerwa abanyororo ku bijyanye n'uko buzwa kwivuza, imfungurwa zikenye cyane, kutubahiriza ingingo ziba zafashwe n'amasentare ku byerekana n'amadosiye y'abanyororo hamwe n'ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero. Ariko muri icyo cyegeranyo kandi turashima ko mu mabohero atandukanye mu gihugu ubu unye baretse abantu bakaza kuraba ababo bapfungiweho, kuko hari haciye igihe kirekire ibyo bari bafashe ingingo y'uko ibyo bintu bihagaze byo kuraba abanyororo bihagaze. Turashima cyane rero ko basuye kubyugurura, aho byateye ikibazo cyane mu buzima bw'abanyororo. Ku bijyanye rero n'ihohoterwa ry'abanyororo twarabonye ko bisa n'ibyari byagabanutse, twavuga nko muri prison ya Mpimba, aho tubona yuko ayo mabi yari yaratse indaro. Mugabo muri iki kiringo twasoye muri iki cegeranyo tubona yuko bisa n'ibyagabanutse, ariko biracigaragaza mu mabohero nk'ihorero rya Rumonge, ihorero rya Ngozi, biracagaragara yuko ayo mabi ataharaje. Kujyanye no kwivuza, turabona yuko hariho akunguko gatoyi. Twafatira nko mu iborero rya Gitega, hari abafungwa ba politike benshi, harimo n'abajya bagirizwa kuba bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Mugabo ubona ko uno munsi basa n'abareka abanyororo bakagenda bakivuza hanze, aho iby'umuganga w'indani atabashoboye. Mugabo rero tukabona yuko ayo mabi yo kubuza abantu kwivuza nayo nyine atararanduranwa n'imizi, kuko biracahari nko mu bohero rya Muramvya, aho wahoze mu gisirikare ca kera Generale Ndayisaba azwi ku izina rya Kibadashi, n'ubu bataramwemerera ko aja kubonana n'umuganga wiwe, kandi umuganga mukurikirana mu bohero yaravuze yuko bikenewe cyane. Ku bijyanye n'ibura ry'imfungurwa, muri icyo cegeranyo turavuga yuko kuva muri uko kwezi kwa kane gushika n'ubu mbere hagumye hagaragara ikena ry'imfungurwa mu mabohero atandukanye mu gihugu. Icyo ni ikintu giteye ingorane cyane, kuko abanyororo nta yandi mikoro bafise, bateze amashi ibyo leta ibagaburira, kandi noneho biri mu mategeko n'abarundi bose babikora, kuko biva mu mahera ababa batoje mu makori n'amatagisi. Ibyo rero ikibabaje cyane nuko leta canke abatwara amabohero uno munsi umenga ntaco bababwira kugira ngo babahumurize. Ibyo navyo rero bikaba biteye ingorane cyane, kuko hava bigakwega n'ingwara kubera atanguvu ziba zikwiye bagifise. Twavuga kandi n'ibijanye no kutubahiriza ingingo ziba zafashwe n'amasentare. Aha tuvuga abanyororo baba bahejeje iminyororo yabo ntibarekugwe, abandi nabo ugasanga bejejwe n'ubutungane nabo nyene ntibarekugwe. Twatanze akarorero mu bohero rya Gitega, aho witwa Pizimana Pierre yahejeje umunyororo wiwe bw'iryo za 19 z'ukwezi kwa gatanu 2020, imyaka 2 irarenga, n'uno munsi akaba agipfungiwe muri iryo bohero. Witwa Niyonkuru Patrick nawe nyene yarejejwe na sentare, mbere bamenyesha n'urubanza itarike 12 z'uku kwezi kwa gatanu 2022. Mugabo nawe nyene n'ubu aracapfunzwe. Kujyanye n'ubwinshi bw'abanyororo, turagaruka ku ngingo umukuru w'igihugu yari yafashe, ariko arifuriza umwaka mwiza abarundi mu mpera z'umwaka wa 2021, avuga yuko abanyororo imanza zabo zitarahera bobura n'abidegembya, byari gutuma hasohoka abanyororo benshi cyane. Iyo ngingo yaratevye kuja mu ngiro, mugabo turashima ko buhoro buhoro iriko iraja mu ngiro, barahirwa kurekura abanyororo mu mabohero atandukanye. Mugabo ico tubona nuko n'ubu ubwinshi bw'abanyororo bucigaragaza mu mabohero, kuko dufatiye nko ku ibohero rya Muramvya ryateza kwakira abantu 100, uno munsi ririmo 783. Murumva ko bigoye kuronka aho kika umusayi. Mu ibohero rya Mpimba naryo ryateza kuba rirenza abanyororo bariyo bangana ku bice 554 kw'ijana, bararenza ibice birenga 500 kw'ijana. Murumva ko ari byinshi cyane. Mu gihugu cose abanyororo bangana 12,557, kandi bategerezwa kuba batarenga 4,294. Abo nibo leta y'u Burundi yari yarateguye kwakira ufatiye ku bushobozi bw'amabohero.
tukagaruka rero dusaba leta y'u Burundi ko kubahiriza amategeko cyane cyane mu kureka abafungwa bakivuza nk'uko amategeko abiberekurira, kubahiriza uko ingingo za sentare ziba zacitse, ntihaje kwinjiramwo ibintu bijyanye na politike cyangwa urwanko n'inzigo. Turasaba kandi dushimitse yuko boja bararaba ibintu bijyanye n'imfungurwa z'abanyororo ntibijye birahera, kuko abanyororo nta yindi mikoro bafise, nta kandi kazi baba bariko barakora, hamwe n'uko bogerageza bakaraba ukuntu ubuzima mu ibohero bwogenda neza, kuko ubwinshi bw'abanyororo butuma ubuzima abanyororo bagira amagara make, ingorane nyinshi zikaba umurengera mu ibohero. Aba bagafata politike iboneka neza yo kugabanya abanyororo no kugabanya iyinjiza ry'abanyororo mu mabohero, kuko barashobora kurekura bariyo mugabo ugasanga urugero rwo kwinjira nabwo ruba ari rwinshi cyane.